saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose kwisi, hikaze kuri radio no kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live ni mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambara mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 z'ukwa gatandatu. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko kishe kirashe umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka ibyo bihugu bihuriyeho kuri uyu wa gatanu, ariko ngo nta byacitse bihari. Abanyarwanda bakomeze batuze bajye muri gahunda zabo, ni bakira umutima hamwe, suko guverinoma itavuga buri munsi ko ntacyo ikora. Nta byacitse kuri territoire y'u Rwanda bihari. Umwe mu bimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza utoroherejwe mu Rwanda kuwa kabiri yavuze ko atari kuba yaraje mu Bwongereza yaza kumenya gahunda ya leta yo kubirukana. Mu gihe ibibazo by'uburezi ku bana bikomeje gukomera ku mugabane wa Afurika, mu Burundi ni kimwe mu bihugu bigaragaramo abana batishuri ku mpamvu zitandukanye zirimo n'ubukene. Bafashwa gute? Abo dushoboye kubona bahita ishuri kubera kubura ibikoresho by'ishuri, twagerageza kubaronderera tugakwitira ipfusi hirya no hino, tukaronka ibikoresho by'ishuri ndetse tukabasubiza ku mashuri. Ariko rero kubera igisigira biba ari byinshi, uburyo nabwo ari buke, yabura baba baguma mu ibarabara babura ndetse icyo bafasha. Hari nabaza muganga nk'uko bisanzwe buri wa gatanu. Ibi biganiro biyobowe na Jacques Nitegeka. Izo ngingo zose n'ibindi bikubiye muri aya makuru tuberambura mu kanya nyuma y'uko Mark Niyonkuru atugezaho andi makuru ingenzi avugwa ku isi. Komisiyo y'umuryango wa Buraya yifuza ko Ukraine ihabwa kwitegurira kuba umunyamuryango bivuye ku nyandiko yatanze isaba kuja mu bihugu bigize uyo muryango. Umukuru wa Komisiyo y'umuryango wa Buraya yavuze ko abanya-Ukraine biyemeje gupfa kubera intumbero ziranga uyo muryango, ariko yongeye avuga ko Ukraine gifise impinduka zikomeye isabwa gushira mu ngiro icumvikana n'uyo muryango. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yashigikiye iyo ntambwe. Inyishu ya mbere Uburusiya bwatanze nuko bwamenyesheje ko bugiye kuraba ibizokurikirana cane mu kongereza imigenderanire mu gisata cyo kurwanya abansi hagati mu muryango wa Buraya. Dmitry Peskov, umuvugizi w'umukuru w'igihugu Putin: Ibi bizotegerezwa gukurikiranirwa hafi kuko twese turazi yuko ibiganiro vya EU ku mutekano no kwivuna umwansi vyiyongereye i Buraya. Hari uguhindagurika gutandukanye dukurikiranira hafi. Hagati aho President Putin yaneguye icyo yise ingwano y'ubutunzi ibihugu vya Buraya vyatanguje ku Burusiya nyuma yo gutera Ukraine, avuga ko ataco vyashitseko. Mu ijambo riri mu kunegura kwinshi yavugiye mu nama y'ubutunzi yabereye St Petersburg, Putin yavuze ko ivyo bihano bitagira umutwe kandi bifise ingaruka mbi ku mpande zose. Yavuze ko vyazanye ikinogo kinini ku butunzi bw'abanyaburaya bikanongereza n'ibibazo by'ubutunzi n'imibereho. Umurongozi w'Uburusiya yahakanye icyiyumviro c'uko ingwano yatanguje muri Ukraine kandi abandanye yise igikorwa ca gisirikare kidasanzwe ariyo yatumye ibibazo by'ubutunzi biyangara ku isi. Akavuga ko byari bifise iyindi mizi ya kera. Igisirikare ca leta y'u Rwanda kiramenyesha ko carashe umusirikare gacapfa wa Kongo yinjiye ku butaka bw'u Rwanda. Itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda kiravuga ko uyo musirikare yarashe ahari abajeje umutekano n'abanyagihugu basanzwe bari ku rubibe. Umupolisi w'u Rwanda agasubiza kugira yigwaneko. Muri aya mezi ya vuba amatati hagati y'ivyo bihugu bibiri yarakomeye cane. U Rwanda ruhakana ko ruriko rurashigikira inyeshamba za M23. Ku munsi wa gatatu Kenya yasavye ko inteko z'akarere zirungikwa muri ako karere mu gihe ca vuba guhagarika ubugizi bwa nabi na cane kuri uyo mugwi witwaje ibigwanisho. Iyi ni BBC gahuza miryango. Ubushinwa bwatanguje ubwato bugira gatatu buturamwo indege. Ubu bwato bise Fujian burimwo ubuhinga bwa none bukora nka sumaku buzofata mu kwakira indege nk'ikibuga c'indege. Ni inkuru ya Celia Hutton mushikirizwa na Florentine Kwizera. Hari hashize imyaka 5 ubwo bwato Fujian butebwa kibuga c'indege ubwa mbere bukorewe mu Bushinwa buriko burubakwa. Haracari igihe kugira ngo butangure gukoreshwa.
ariko rero ni ikimenyetso gikomeye ku Bushinwa. Ubushinwa bufise bene ubwo bwato butatu, bukaba buri inyuma cane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise 11, ariko rero nta kindi gihugu kivyababa. Uretse n'ico, ubwo bwato Fujian bushobora kwikorera amatoni 80,000, bisigura yuko ubushobozi bwabwo bwababa ubw'ubuzu bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bizoca vyorohereza igisirikare c'Ubushinwa muri kino gihe kiriko kirondera kwerekeza inguvu mu burengero bw'ibahari Pacifique. Ikindi kandi izina babuhaye rya Fujian ni izina ry'intara iri ku nkengera z'amazi ahahereranye na Taiwan, izinga ryigenga, ariko gushika ubu Ubushinwa bugifata yuko umunsi uri izina buzoteba bukagarura. Abategetsi mu Buhindi bahagaritse amagari ya moshi arenga 200 inyuma y'imyerekano yo kwiyamiriza integuro nshasha yo kwinjiza abantu mu gisirikare. Muri iyo myerekano habaye ugusambura ibitura vy'amagari ya moshi, hongera haturirwa n'ibice bigize amagari ya moshi. Umuntu umwe yapfuye yishwe mu manuko bw'ico gihugu inyuma y'aho umupolisi yarasa kugira yirukane imigwi y'abantu bari bateye igituro ca gari ya moshi. Muri leta ya Haryana abategetsi babujije imigwi y'abantu hafi y'umugwa mukuru Delhi, bongera barashana internet ku matelefone ngendanwa mu kiringo mfata kibanza. Iyi nteguro nshasha yo kwinjiza abantu mu gisirikare itanga amakontra y'imyaka 4 gusa, ntibategekanirize imfashanyo zo kuja mu zabukuru, mu gihe integuro yahora yabemerera gukora gushika ku myaka 17. Leta ivuga ko iyo nteguro izofasha mu kugabanya ubukene bw'akazi muri ico gihugu na cane cane ku bakiri bato. Igipolisi muri Senegal cugaye inzira zigenda ku murongozi atavugwa na leta Ousmane Sonko. Yari yatumye ko imyerekano uyu munsi yo guhakana ingingo ikura abakandida ku rutonde rw'abashinga amateka mu matora yitezwe mu kwezi kuza. Uyu ni umugambi utemerera we n'abandi bakomeye batavuga rumwe na leta kwitoza. Amakuru avuga ko amabarabara aja ku nzu ya Sonko muri komini bamwo abakire mu gisagara ca Dakar yarimwo amabariyeri n'abapolisi bitwaje inkinzo. Abashigikiye bagerageje kwegera iyo nyubako basubijwe inyuma. Jacques Prudent Bawarire. Urakoze Mark, niyo nkuru kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye, duhera kuyerekeye u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko kishe kirasha umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka ibyo bihugu bihuriyeho kuri uyu wa gatanu. U Rwanda ruvuga ko uwo musirikare yinjiye ku butaka bwarwo atangira kurasa abashinzwe umutekano n'abasivili mbere y'uko abapolisi b'u Rwanda bamurasa agapfa. Umubano w'ibihugu byombi umeze nabi cyane muri iyi minsi kuva inyeshyamba za M23 zatangira kurwana n'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Kinshasa ishinja Kigali gutera inkunga abarwanyi ba M23. Ibirego abategetsi b'u Rwanda bahakana bivuye inyuma. Inkuru irambuye twateguriwe n'umunyamakuru wacu Sirek Muhabonayo mu biro bya BBC Nairobi. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cemeje ko hari umusirikare wa Kongo yarashwe arapfa inyuma yo kwinjira akarasa kandi agakomeretsa abantu muri Rubavu mu Rwanda ku mupaka ivyo bihugu bihana. Itangazo rya RDF rivuga ko uwo musirikare wa Kongo atamenyekanye umwirondoro wiwe yarafise inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov. Iryo tangazo ribandanya rivuga ko uwo musirikare yakomerekeje abapolisi babiri b'u Rwanda imbere y'uko mugenzi wabo nawe amurasa akamwica. Uwo musirikare wa Kongo ngo yiciwe ku metero 25 imbere ku butaka bw'u Rwanda. Umugwi w'abahinga ba gisirikare bo mu karere basanzwe bagenzura bakanatohoza ibibazo by'umutekano bariko baragendera akarere ka Petite Barrière. Icuka cifashe nabi hagati y'u Rwanda na Kongo yagiriza ico gihugu gufasha umugwi witwaje ibirwanisho wa M23 mu ntambara irimwo n'ingabo za Kongo mu ntara ya Nord Kivu. Ku ruhande rwa Kongo ku mupaka ihana n'u Rwanda hakurya yaho uwo musirikare yiciwe muri iyi ndwi habaye imyiyerekano y'abanyekongo yo kwiyamiriza u Rwanda. U Rwanda rurahakana ivyo ruregwa na Kongo. Ku munsi wa gatatu urwego rukuru rujejwe umutekano muri Kongo rwarasabye leta y'ico gihugu guhagarika amasezerano yose rufitaniye n'u Rwanda kubera ibitero rwagirizwa kugira kuri ico gihugu. Itangazo ry'inama y'urwo rwego idasanzwe yari irongowe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yasabye leta arongoye gutegeka
u Rwanda gukura ako kanya nyene ingabo zarwo zinyegeje inyuma y'umugwi bise uw'iterabwoba wa M23 ku butaka bwa Kongo. Siriake Muhabonayo, BBC gahuza miryango, Nairobi. urakoze Siriake Muhabonayo. Turagaruka mu kanya kuri icyo kibazo nyine mu Rwanda, kuko mu kanya i Kigali harimo harabera ikiganiro n'abanyamakuru gisobanura kuri icyo kibazo. Ariko reka duhere mu Burundi. Ejo hashize kuwa kane wari umunsi mpuzamahanga witiriwe umwana wa Afurika, International Day of African Child, washyizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe mu guha icyubahiro abana b'abanyeshuri biciwe i Soweto muri Afurika y'Epfo mu gihe cy'ubutegetsi bwa gashakabuhake buzwi nka apartheid. Bishwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu mu myigaragambyo yamaganaga akarengane mu burezi n'ubusumbane mu gihe cya apartheid. Ariko rero ibibazo by'uburezi ndetse n'ubusumbane biracyakomeje kandi ku mugabane wa Afurika. Mu Burundi ni hamwe mu bihugu bigaragaramo abana bata ishuri cyane ku mpamvu zitandukanye zirimo n'ubukene. Twashatse kumenya uko byifashe mu gihugu, mvugana na Ferdinand Namahungiro urongoye FERNAB, akaba rero ari urunani rushinzwe guharanira agateka k'abana mu Burundi. Ihohoterwa ry'umwana biri ubwoko bwinshi, hariho abafatwa ku nguvu, hariho abakubitwa, hariho abangazwa, ndetse hari n'abaja mw'ibarabara ku buryo bavuga yuko hari abana barenga 1000 bari mw'ibarabara, ari bamwe bita mu gifaransa les enfants de la rue. Ivyo byose ni ihohoterwa ry'agateka ku mwana. Hari ndetse n'abaheba amashure, ariyo ntandaro ituma benshi baja mw'ibarabara canke bakaja mu bindi byo gukoresha abana navyo n'amakosa. Ugasanga ndetse iryo hohoterwa ry'agateka kazina mwana kariko kagwizwa n'imvo zitari nke, ahanini havuye kuri ivyo navuze, guheba ishure bivuye ku bukene bw'abavyeyi, ndetse n'ubukene bw'abavyeyi canke ugasanga abavyeyi n'ibigaba ntibashoboye kurera abana babo neza. Nico naringiye kukubaza impamvu bitera, ese biterwa n'ubukene kugira ngo bana bata ishuri cyangwa biterwa n'uko bakoreshwa imirimo batarakura? Ego by'ubukene biriho, kuko nk'umwana amaze iminsi atonda kwishura ashonje adafungura, urumva ingufu ziragabanuka, ntasubira kugira umutima wo gusubira kw'ishure. Ariko ahandi hariho ibiterwa n'abavyeyi novuga b'ibigaba badashaka kuriha ibikoresho by'abana, ahubwo acamubwira ati nta kamaro kuja kw'ishure, mbona n'abize batariko barakora atabuze bafise, canyabona urabe ico ukora. Iyo agacamukoresha n'ibikorwa by'inguvu kandi ataragera gukora, ahubwo hera umwana wo kwiga kugira ategure kazoza kiwe. Ariko rero hariho n'abandi baheba amashure kubera abavyeyi usanga babanira ko hariho abana base batabemera, hariho abana bavuka ku bakobwa base ntibabandike, ntibandikwa abo bana, ugasanga arabuze uko agira, umwana acaja mw'ibarabara, numva agateka kiwe kaba kahohotewe. Nta kintu itegeko rivuga ko umwana kuba avukijwe uburenganzira bwo kujya mu ishuri ababyeyi be nta kintu babibazwa? Ubundi navuze ko abavyeyi batabikora, abavyeyi b'ibigaba bategereza guhanurwa, n'ubundi n'icyo dusha turakora guhanura ko boshira abana babo kw'ishure. Ubundi nta muvyeyi atari ikigaba yo kubakwa kureka umwana wiwe kwaja kw'ishure. Iyo urebye mwebwe mu bikurikirana umunsi ku munsi, icyo kibazo kirimo kiragabanuka cyangwa kiriyongera mu gihugu? Ndabona ku bwanje turavye n'ibitigiri kiratera kigabanuka kubera amashure ubu ni menshi yaragwijijwe, hariho abaheba kubera baja kwiga kure, ariko ubu unye kubera novuga ko atabenshi baciga kure, ibitigiri biragenda biragabanuka, kuko urabona nk'umwana w'imyaka 6 kuja gutonda kilometero 8 9, urabona ko byari bigoye asanga yaheze. Ariko ubu kubera amashuri bayagwijije, ibitigiri n'ukuri by'abana biga bitera biduga. Abo ngabo rero batagira amahirwe yo gukomeza mu mashuri cyangwa se bakajyanwa mu mihanda, hari ikintu umuryango wawe ubamarira, bigenda bite? Ahacu turagerageza tugahimiriza, ariko no kubera uburyo buke dufise, turagerageza nk'abo dushoboye kubona bahevye ishure kubera kubura ibikoresho by'ishure, tukagerageza kubaronderera, tugakubita ibipfunsi hirya no hino, tukaronka ibikoresho by'ishure ndetse tukabasubiza ku mashure. Ariko rero kubera igitigiri biba ari byinshi, uburyo nabwo ari buke, yabura baba baguma mw'ibarabara babura ndetse icyo bafasha. Hari n'ibigaba naho boronka babafasha, usanga bafise umutima wo guca basubira mw'ibarabara. Ubu muri rusange mufasha abana bangahe? Nk'ibitigiri byabo tumaze gufasha nk'uyu mwaka baho tumvuga twasubije kw'ishure twarihiye ibikoresho ni hafi nk'305. Ferdinand Namahungiro akaba ari umuyobozi wa FENADEB mu Burundi, atugejeje ku isa 12 zirenze iminota 46 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i London mu Bwongereza ni saa 11:44. Yini BBC gahuza miryango ro yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, cyangwa se kuri BBC gahuza kadomo.com, cyangwa se kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Njumva. Akaruhuko twari dushatse gushyiramo umuziki
ngafatiye aho ngaho. Reka rero dusubire i Kigali, nari maze kubibararikira kuko kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu kanya haberaga ikiganiro cyagenewe abanyamakuru. Muri icyo kiganiro abayobozi ba leta mu nzego zitandukanye basobanuriye abanyamakuru ingingo zinyuranye zivuga ku Rwanda, ziganjemo ibibazo by'umutekano wajemo agatotsi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'inama mpuzamahanga y'umuryango wa Commonwealth izahuriramo abantu barenga 5,000 i Kigali. Mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa yakurikiranaga icyo kiganiro, ubu turi kumwe ku murongo wa telefone. Mwambutsa, reka duhere ku kibazo cy'umutekano w'u Rwanda na Kongo tumaze no kuvugaho mu kanya. Kuri icyo kibazo cy'uko inzego z'umutekano zemeje ko zarashe zikica umusirikare wa Kongo, hari icyo bakivuzeho? Ni ibyo koko perezida, iki kibazo bakivuzeho, bavuze ko uyu musirikare warashwe yarinjiye ku butaka bw'u Rwanda, ariko ko yapfuye nawe yaramaze gukomeretsa abapolisi 2 b'u Rwanda. Nyuma bavuga ko umujyi wa Rubavu ufite umutekano uhagije, uretse ko banavuze ko hari ibikorwa bikomeje by'ubushotoranyi biva ku ruhande rwa Kongo. Gusa bavuga ko leta y'u Rwanda yahisemo inzira yo gucisha makeya yo kudashotorana nk'uko abaturanyi babikora, ndetse umuvugizi wungirije wa leta ahamagarira abanyarwanda kudakora nk'ibyo abanyekongo bakora, ngo nabo babe bazana ibikorwa by'urugomo. Uyu ni Aremukuru Arinda. Guverinoma y'u Rwanda iranasaba abanyarwanda gukomeza bagatuza. Niba habaye ubushotoranyi cyangwa kubendereza, nabo ntibajye muri ibyo. Nimwibaze ejo bateye amabuye, natwe abiri Rubavu cyangwa Rusizi bagahaguruka bakajya gutera amabuye. Bitonde, abayobozi baraganira, ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose bikorerwa ku karubanda. Abanyarwanda bakomeze batuze, bajye muri gahunda zabo, ni bashyira umutima hamwe, suko guverinoma itavuga buri munsi ko ntacyo ikora. Nta byacitse kuri territoire y'u Rwanda bihari. Mwambutsa, uwo ni Aremukuru Arinda ati nta byacitse. Ariko icyo kiganiro kibaye hashize umunsi umwe Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya atangaje ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uzohereza abasirikare bo kujya gufasha Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri kariya karere ka Kongo. Muri iyo mitwe kandi harimo na M23, kandi Kongo irashinja u Rwanda ko rufasha uwo mutwe. Hari umucyo abategetsi bavuze kuri icyo kibazo? Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Nshuti Manase niwe wavuze kuri iki kibazo. Yavuze ko azi ko uyu mutwe w'ingabo utegurwa koko, kandi ko n'uruhande rw'u Rwanda rwagize uruhare mu kuwutegura, ndetse ko ubu imyiteguro igeze kure. Abanyamakuru bamubajije batetse ko u Rwanda rutungwa agatoki rwaba narwo ruzohereza ingabo muri kariya gace. Nshuti Manase yemeje ko u Rwanda narwo rufitemo ingabo nk'uko tumwumva. Mu masezerano bemeje yuko twashaka ingabo, ndetse process yatangiye. Se u Rwanda ruzatanga ingabo. U Rwanda nk'umunyamuryango nta kuntu utatanga ingabo. Nyiramutekano twese batureba, ari u Rwanda ari n'ibindi bihugu bihari imbibi na DRC. Vuba ahangaha izi ngabo zizafata akazi kurinda umutekano muri akarere, ku buryo twizera yuko umutekano uzasubira ku murongo nk'uko rumeze. Nshuti Manase, Mwambutsa, iki kiganiro n'abanyamakuru kandi kiraba kivanze n'ibibazo by'umutekano mu gihe ariko habura n'iminsi 3 kugira ngo habe inama ikomeye mpuzamahanga ihuza umuryango wa Commonwealth izabera i Kigali. Ibyo byo hari icyo babikomojeho? Nibyo, urebye ni nayo ngingo yari nkuru y'iki kiganiro, yari kugaragaza aho bageze, imyiteguro igeze. Abategetsi bavuze ko i Kigali hategerejwe abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri 35, gusa nta mazina bavuze, ariko bavuze ko u Rwanda rwiteguye kwakira aba banyacyubahiro, kandi ko rwiteguye ko inama izaba amateka mu bijyanye n'uburyo bazayakira. Urakoze Jean Claude Mwambutsa, iyo nama tuzanayikurikirana rero tubagezeho. Ushobora kwiyumva uko izagenda kuri bbc.com cyangwa se na hano kuri radio. Ni mu cyumweru gitaha. Turacyari ku makuru afitanye isano n'u Rwanda. Umwe mu bimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza utaroherejwe mu Rwanda kuwa 2 w'iki cyumweru yavuze ko atari kuba yaraje mu Bwongereza yaza kumenya gahunda y'iki gihugu yo kubirukana. Uyu mugabo wo muri Iraq yari yashyizwe mu ndege ku ngufu, ariko yayikurwamo ku cyemezo cy'urukiko rw'Uburayi bw'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Inkuru ya Charles Haviland muragizwaho na Yvette Kabatese.
uwo munya-Iraq wahawe izina rya KN yatangaje ko yari yiteze ubufasha bw'Ubwongereza nyuma yo gukora mu ngabo z'abakirde zafashaga iz'Abongereza muri Iraq, ariko ahamariye kwambuka mu mazi mu bwato buto, KN yabwiwe ko azashyirwa mu ndege ijya mu Rwanda. Yabwiye BBC ko abashinzwe umutekano b'Ubwongereza bamufashe nabi cyane ku buryo yagezeho agahumeka gake cyane, ndetse nyuma aza no guta ubwenge. Kugeza ubu yaburijemo igikorwa cyo kumwohereza, ariko aracyarahafungiye akaba atazi ikimutegereje. Guverinoma y'Ubwongereza ivuga ko izakomeza umugambi wayo wo kohereza bamwe mu bashaka ubuhungiro mu Rwanda, umugambi ivuga ko uzaca intege abambutsa abantu mu buryo butemewe. Abanenga iyo gahunda bavuga ko inyuranije n'imyitwarire myiza ndetse n'ubumuntu. Inkiko zizasuzuma umwimerere w'uwo mugambi mu kwezi gutaha. Nkuru ya Chaze Havilandi mwumvaga mu ijwi rya Yvette Kabatesi itugejeje ku isaha 12:50 Kigali no mu Rwanda ndetse n'Ibujumbura mu Burundi. Ijambo kandi ndisubize Yvette Kabatesi mu kiganiro Baza Muganga. Mwiriweho neza, none turaganira ku ndwara bita nephronite vestibulaire, ni ukuvuga kugira isereri ariko iturutse mu mikorere y'ugutwi iba yahungabanye. Turi kumwe na muganga Kayitesi Batamuriza mu ivuriro Human Hood. Isereri rero mu kinyarwanda nk'uko bisobanuye byose byitwa isereri. Iyo wumva ucitse intege, wenda wahagaze mu izuba cyangwa urarushye cyangwa umaze igihe kirekire urwaye waracitse intege, iyo unaniwe kugenda cyangwa guhagarara uvuga yuko wagize isereri. Ariko hari indi sereri ariyo isereri vestibulaire ituruka mu matwi, ari isa nkaho wumva muzunga, wumva urimo kuzunguruka cyangwa kuzungerezwa, ukabona ibintu bikucikije birimo kuzunguruka cyangwa birimo kugenda, cyangwa nawe nubwo waba wicaye cyangwa uryamye ukumva n'igitanda nacyo kirimo kugenda kandi uzi neza yuko kitarimo kugenda. Muri make iyo ngiyo niyo twavuga yuko ariyo isereri cyangwa muzunga tugiye kuganiraho uyu munsi. Uravuze uti bituruka mu matwi, gute mbwa? Amatwi agenewe ibintu bibiri. Icya mbere ni ukumva, icya kabiri ni ugufasha umuntu kuba yumva ahamye, ahagaze neza, adafite imbalance. Rero utwo tugingo two mu matwi dufasha mu ruhande rwo kumva uhagaze neza, nyine utari butembe cyangwa utari bugwe, haba dutatu, navuga dutatu mu gutwi kw'iburyo na dutatu mu gutwi kw'ibumoso. Yandi uko nabivuga mu buryo bworoshye dushire ku munzani. Muri make niba nshaka gupima isukari ikiro kimwe, ngomba gushyira ikiro cy'isukari ibumoso, noneho ngashyiraho akabuye k'ikiro iburyo. Iyo ibyo bintu bitangana biba bivuga yuko uruhande rumwe ruremereye kurenza urundi ruhande, bigasa nkaho wa munzani urimo gutembera ku ruhande ruremereye kurenza urundi. Rero no mu matwi nako niko bimeze. Ugutwi kw'iburyo kugomba gutanga ubutumwa cyangwa message ingana na message irimo gutangwa no gutwi kw'ibumoso. Muri make amatwi yombi agomba gutanga ubutumwa bungana mu bwonko kugira ngo ubwonko busobanukiwe uko umuntu ahagaze. Mu gihe ubutumwa bw'iburyo n'ubw'ibumoso byo mu bwonko bitangana, bituma umuntu yumva adashikamye cyangwa adahamye neza, asa nkaho arimo gutemba, ariyo muzunga, ku mpamvu z'uko uruhande rumwe n'uruhande rwa kabiri birimo kunyuranya mu butumwa ubwonko burimo kwakira. Ubwo rero twabwita uburwayi muga? Yego, ni uburwayi buterwa n'impamvu zitandukanye ariko bwose bugaragarira muri muzunga. Impamvu ya mbere uri gushobora kugira nk'ubwandu, cyane cyane ubwandu bwa virusi bwashobora kugera mu amatembabuzi aba muri utwo twanye two mu matwi navuze, bigatuma hadakora nk'uko hakwiye. Iyo harwaye utwoya twaho dusa nkaho imbaraga zatwo zigabanutse, yenda tuvuge ngo tubaye paralize cyangwa tubaye nkaho dusinziriye, tudakifite imbaraga. Rero mu ruhande rwagize ikibazo, iyo rudafite imbaraga rukaba rutarimo gutanga ubutumwa mu bwonko, ariko urundi ruhande rurimo gutanga ubutumwa mu bwonko, iyo nihindukije mu buryo ubwo ari bwo bwose, uruhande rumwe nagwo rubwira ubwonko ko nanyeganyeze, ariko urundi rukabwira ubwonko ko nanyeganyeze. Muri make iyo iki kibazo umuntu yakigize, agira ibimenyetso byo kugira iyo muzunga mu gihe kirenze n'iminsi 5, abaruka, afite isesemi, adashobora no kugenda, yagenda agatemba akagwa kubera ko umubiri we utarimo gushobora kubona ubusugire bwo gushobora guhagarara nk'uko bikwiye. Ubwo ni ubwoko bwa mbere. Ubwoko bwa kabiri, ayo matembabuzi twavuze mu matwi agira ikigero gikwiye. Hari ubwo rimwe na rimwe aba menshi ariko ntasohoke nk'uko bikwiye, ugasanga muri uko gutwi kwagize icyo kibazo hasa nkaho hareze. Iyo hareze umuntu akagira injereri,
akumva ugutwi kumeze nk'ukuzibye cyangwa kurimo amazi no kumva nabyo bikagabanuka, akagira ibimenyetso by'iyo sereri iminota irenze 30, ariko bikazagenda icyo kibazo cyaba bikagaruka, cyashira bikagenda, cyagaruka bikagaruka, ariko buri uko bigarutse biza bifite ubukana burenze ubwa mbere, n'amatwi nayo akagenda arushaho kwangirika. Iyo ngiye itandukanye na ya indi ya mbere, kuko indi ya mbere twavuze ashobora gukomeza kumva ariko akaba afite ikibazo cy'isereri. Ubwoko bwa gatatu bwo nk'uko navuze yuko hari utwo tugingo dutatu, muri utwo tugingo harimo amatembabuzi ariko hakaba harimo n'utubuye tumeze nk'utwunyu. Iyo utwo twunyu twavuye mu mwanya watwo dusa nk'aho tuzerera muri ayo mazi, bituma uburemere bw'amazi muri urwo ruhande butandukana n'uburemere bw'amazi mu ruhande rundi ruzima. Urugero, niba utubuye twavuye mu mwanya watwo iburyo, bituma amatembabuzi yo mu gutwi iburyo aremera kurenza amatembabuzi y'ugutwi mu ruhande rw'ibumoso. Bituma message ijya mu bwonko zitangana. Ubwonko bubwirwa ko uruhande rumwe rukigenda ariko urundi ruhande rutarimo kugenda, bigatuma n'ubundi ukomeza kugira isereri. Ariko icyiza nuko iyi nibwo bwoko bw'isereri bukunda kuba mu bantu benshi, ariko iyo ufashwe ibimenyetso byayo ugira isereri igihe kigufi, ubusanzwe kitagize no ku munota umwe. Umuntu arakubwira ngo iyo njyamye ibumoso nkahindukira iburyo ngira isereri, ariko nabwitinda. Kuri bamwe bagira isesemi bakanaruka, abandi bo ni icyo kibazo cy'iyo sereri gusa, ariko nta kibazo cyo kumva baba bafite, nta kibazo cy'injereri baba bafite, ntabwo bafungana mu matwi ngo bumve ko hazibye. Ibyo nabyo n'ubundi bigaragarira muri ibyo bimenyetso, nuko hari ibizami tubakoresha tukabashyira mu ruhande rumwe bakagira isereri, mu rundi ruhande ntibagire isereri, nabwo bivurwa ari uko utwo tubuye dusubijwe mu mwanya watwo. Ubwo ni ubwoko bwa gatatu. Muganga Kayitesi Batamuriza watubwiraga ku ndwara y'isereri ituruka mu matwi. Iki kikaba ari igice cya mbere kuri iyi ndwara, naho ubutaha. Urakoze Yvette Kabatesi ndetse na muganga mwaganiraga. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Byose urabihasanga rero. Ndabona Marike niyo nkuru agarutse muri studio ko tugezaho amakuru agezweho avugwa ku isi. Komisiyo y'umuryango wa Buraya yifuza ko Ukraine ihabwa kwitegurira kuba umunyamuryango bivuye ku nyandiko yatanze isaba kuja mu bihugu bigize uyo muryango. Umukuru wa komisiyo y'umuryango wa Buraya yavuze ko abanya-Ukraine biyemeje gupfa kubera intumbero ziranga uyo muryango, ariko yongeye avuga ko Ukraine gifise impinduka zikomeye isabwa gushyira mu ngiro icumvikana n'umuryango wa Buraya. Hagati aho President Putin yaneguye icyo yise ingwano y'ubutunzi ibihugu vya Buraya byatanguje ku Burusiya inyuma yo gutera Ukraine, avuga ko ataco vyashitse ku mwijambo yavugiye St Petersburg. Putin yaneguye bikomeye ivyo bihano, avuga ko bitagira umutwe kandi bifise ingaruka mbi ku mpande zose. Igisirikare cy'u Rwanda kiramenyesha ko carashe umusirikare agacapfa wa Kongo yinjiye ku butaka bw'u Rwanda. Itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda kiravuga ko uyo musirikare yarashe ahari abajeje umutekano n'abanyagihugu basanzwe ku rubibe, umupolisi w'u Rwanda agasubiza kugira ngo yigwaneko. Urakoze Marike niyo nkuru kuri ayo makuru watwibutsaga rero. Reka nanjye mbabwire ko niba aribwo ugitangirana natwe wamenya ko igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko kishe kirashe umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine nk'uko Marike yaramaze kubivuga ku mupaka ibyo bihugu byombi bihuriyeho. Ejo kuwa gatandatu imvura imvano izagaruka ku kibazo cy'abimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza, ariko leta ishaka kohereza mu Rwanda. Ibi biganiro byabewe na Jacques Nitegeka twafashijwe na Susan Lennon ku buhanga bw'ibyuma. Ku cyumweru n'urunana ibice byombi mwakoze guhitamo BBC gahuzamiryango muri iki cyumweru ndetse n'ibihe bizaza. Uraharyana weekend nziza.